Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwabonye gutandukana. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura Ikisoro, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Urukiko rwa gisirikare rw'u Burundi rwahanishije abasirikare barenga 270 gufungwa imyaka iri hagati ya 20 na 30. Mu basoda bose ntibigeze baronka abashingwamanza les avocats bababuranira, yaba bagifatwa yaba muco bitwa interrogatoire mu ifunga ryabo. Uyu ni Maître Gustave Niyonzima, umwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu, akaba na avoka mu nkiko mpuzamahanga. Yakurikiranye uru rubanza aba basirikare baregwamo gusuzugura inzego zibakuriye. Mu Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge i Kigali rwiyambuye ububasha bwo kuburanisha abantu 12 barimo umucamanza baregwa ibyaha bya ruswa. Naho abapolisi ba Kenya ba mbere bageze muri Haiti kubungabunga umutekano n'amahoro. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, turahera ku yo hirya no hino ku isi na Edi Rwema. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri Kenya, aho Perezida William Ruto ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yatangaje ko leta itazihanganira abateguye n'abatera inkunga imyigaragambyo imaze iminsi muri icyo gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho na Eugenia Mukankusi. Mu ijambo yagejeje ku gihugu yasobanuye ko bagiye guhagurukira abo bose yavuze ko bateje imvururu bakora icyo yise ibikorwa byo kubangamira igihugu. Perezida Ruto yategetse inzego zose z'umutekano w'igihugu gukumira ibyo avuga ko ari umugambi w'abagizi ba nabi wo guhungabanya umutekano n'umudendezo by'igihugu. Iri jambo rya Perezida Ruto arivuze nyuma y'uko imyigaragambyo yo kuri uyu wa kabiri iguyemo abantu 5 bishwe barashwe n'abapolisi ubwo bari mu myigaragambyo yo kwamagana izamuka ry'imisoro mu gihugu. Ibi byabaye ubwo abigaragambyaga bageragezaga kwinjira ku ngufu mu cyumba cy'inteko ishinga amategeko, aho abadepite barimo batora kwemeza umushinga w'ingengo y'imari ya leta. Mu bikubiye muri uwo mushinga harimo kuzamura imisoro mu rwego rwo gufasha igihugu kwikura mu madeni kirimo. Nyuma yo kurengerwa n'umubare w'abigaragambyaga hanze y'ingoro y'inteko ishinga amategeko, polisi yahisemo kurasa amasasu ku bigaragambyaga. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yavuze ko yiboneye abantu 5 bishwe. Naho umwe mu bakozi bashinzwe ubutabazi bw'ibanze yavuze ko abandi bantu 50 bakomerekejwe n'amasasu y'abapolisi. Kalonzo Musyoka, umwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, yavuze ko igihe cya Ruto cyo kwegura akava ku butegetsi kigeze. Biteganyijwe ko nyuma y'uko umushinga w'itegeko wemejwe uzohererezwa umukuru w'igihugu William Ruto kuwusinya kugira ngo bitegeko. Aramutse atemeye kuwusinya kubera ibyo atemera, yawusubiza mu nteko ikawukorera ubugororangingo. Tugume muri Kenya. Umutwe w'abapolisi icyo gihugu cyohereje kubungabunga amahoro muri Haiti wageze muri icyo gihugu kuri uyu wa kabiri. Ibi byemejwe n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Matthew Miller mbere gato y'uko abapolisi bagera i Port-au-Prince, umurwa mukuru wa Haiti. Yavuze ko yizeye ko abo bapolisi bazafasha kugarura umutekano no korohereza ibikorwa by'ubutabazi kugera ku babikeneye, ndetse n'ubukungu bw'igihugu bukongera kuzanzamuka. Kohereza abo bapolisi bagiye gufasha inzego z'umutekano za Haiti guhangana n'amabandi amaze igihe agenzura igice kinini cya Port-au-Prince byakomeje gusubikwa kenshi, ahanini bitewe n'inzitizi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya. Mu 2023 nibwo Kenya yemeye gutanga abapolisi bo kohereza muri Haiti. Iki gihugu ni nacyo kizayobora abapolisi bazoherezwa muri Haiti kubungabunga amahoro bazaba bavuye mu bindi bihugu. Kenya yemeye kohereza abapolisi 1000.
Itsinda rya mbere ryageze muri Haiti rigizwe n'abapolisi 400. Ibindi bihugu byemeye kohereza ingabo muri icyo gihugu birimo Jamaica, Bahamas, Barbados, Chad na Bangladesh. Ku rundi ruhande, ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'Ubufaransa byemeye gutanga inkunga y'uburyo mu mafaranga yo gufasha izo ngabo. Urugomo ruterwa n'amabandi rumaze gukura abantu 580 mu byabo mu gihugu cya Haiti. Umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu urasaba ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali kurekura abantu 10 bufunze bazira gusaba ko ubutegetsi busubizwa abasivili. Uyu muryango uvuga ko ufata ifungwa ry'abo bantu bafatiwe mu mujyi wa Bamako bari mu nama nk'umugambi uteguwe wo kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri abo bafashwe harimo abari baherutse gushyira umukono ku itangazo ryasohowe mu kwezi kwa gatatu risaba ubutegetsi gusubiza igihugu mu nzira ya demokarasi. Kuva ubutegetsi bwa gisirikare bugiyeho mu 2020 muri Mali, bwahise buca amashyaka ya politike mu gihugu. Human Rights Watch ivuga ko ubwo butegetsi bwarushijeho kwibasira impirimbanyi ziharanira amahoro, abatavuga rumwe na leta, abagize societe civile n'abanyamakuru. Uyu muryango urasaba abo bategetsi ba Mali guharanira kurengera uburenganzira bwa buri muntu no kwemerera rubanda kugira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, kwishyira ukizana no guterana mu mahoro. Wasabye kandi icyo gihugu guhita kirekura abo uvuga ko bafungiye ubusa. Ubutegetsi bwo burega abo bantu 10 gukora inama zitemewe n'amategeko zigamije kugirira nabi ubutegetsi buriho. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwasohoye impapuro zo guta muri yombi abategetsi babiri b'ingabo z'Uburusiya rubashinja ibyaha byo mu ntambara no gusenya ibikorwa remezo bya Ukraine. Abo bashyiriweho impapuro zo kubafata barimo umugaba mukuru w'ingabo Valery Gerasimov na Sergei Shoigu wabaye minisitiri w'ingabo. Abo bategetsi bariyongera kuri Perezida Vladimir Putin nawe washyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Icyo gihe Perezidansi y'Uburusiya yatangaje ko nta gaciro izo mpapuro zifite mu rwego rw'amategeko kuko Uburusiya butemera CPI. CPI yatangaje ko Putin akekwaho icyaha cy'intambara cyo kwiba abaturage, ni ukuvuga abana mu bice bya Ukraine Uburusiya bwigaruriye no kubajyana nk'umunyago mu Burusiya. Ku bireba abo bategetsi babiri bongerewe ku rutonde rw'abashakishwa na CPI, urwo rukiko rubashinja ibyaha by'intambara no kugaba ibitero bigambiriye ku basivili n'ibindi byaha by'inyoko muntu. Abacamanza ba CPI bavuze kandi ko hari impamvu zifatika zemeza ko aba bakekwa bombi bagize uruhare mu bitero bya misile ingabo z'Uburusiya zagize ku bikorwa remezo by'amashanyarazi bya Ukraine kuva mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2022 kugeza mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2023. Ukraine yashimye iki cyemezo. Ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko yizeye kuzabona aba bombi mu buroko. Mukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muradusanga no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa@radio-yacu.voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda, urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge i Kigali rwiyambuye ububasha bwo kuburanisha abantu 12 baregwa ibyaha bya ruswa. Barimo umucamanza, umushinjacyaha n'abagenzacyaha babiri. Eric Bagiruwubusa araduha ibindi bisobanuro. Iki cyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge giteganywa n'amategeko ko iyo urukiko rwaregeye urubanza hakazamuka inzitizi y'ibura-bubasha, umucamanza bagomba kuyisuzuma akayifataho icyemezo. N'icyemezo umucamanza yafasha abaregwa badahari na cyane ko bagifungiwe muri kasho za polisi zitandukanye kije gisubiza ubusabe bw'abaregwa n'ababunganira mu mategeko bavugaga ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwabaregeye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge nyamara bagombye kuregerwa urukiko rw'ibanze rwa Ngarama i Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Aha niho abaregwa bikekwa ko bakoreye ibyaha byo kwaka, kwakira no gutanga ruswa barangajwe imbere na Placide Mico Myiza wari umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Ngarama na Jean de Dieu Uwayezu wari umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze Ngarama. Harigwamo kandi abandi bahoze ari abagenzacyaha b'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB. Abaregwa n'abunganizi babo mu mategeko bakavuga ko ubushinjacyaha bwirengagije nkana amategeko bukabaregera urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge aho kubaregera urukiko rw'ibanze rwa Ngarama. Ubushinjacyaha bugasobanura ko impamvu bwaregeye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwashingiye ku nyandiko mvugo abaregwa bakoreye imbere y'ubugenzacyaha mu ishami rishinzwe kurwanya ruswa rifite icyicaro mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge. Umucamanza agasigara yibaza icyabujije abashinzwe kurwanya ibyaha bya ruswa gukora amadosiye y'abaregwa bakayohereza aho bikekwa ko bakoreye ibyaha Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ikindi ubushinjacyaha buvuga nuko abaregwa bose bafite aho bahura n'umucamanza Placide Mico Myiza kuko bwemeza ko yafatiwe i Gasabo mu mujyi wa Kigali aho yari yarimuriwe kuba umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Ufatiye ku miburanire y'abaregwa bavuga ko batangiye gutabwa muri yombi hagati mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka bagafatirwa mu bice bitandukanye by'igihugu. Umucamanza Mico Myiza n'abandi bantu 11 bareganwa bakavuga ko kuva icyo gihe bafunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko bitewe no kuba ubushinjacyaha bwarabaregera urukiko rutari rwo. Bagasaba ko amadosiye yabo yatandukanywa kugira ngo bahabwe ubutabera buboneye kandi ku gihe. Abanyamategeko babunganira basabaga ko urukiko rwabanza gusuzuma inzitizi y'iburabubasha kuko ari inzitizi ndemyagihugu. Nk'uko umucamanza yari yabitangaje ko mu nzitizi bari bamugejejeho hari inzitizi isumba izindi, ni nawe yitayeho mu gusuzuma impaka ku baburanyi b'impande zombi. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yarayisuzumye yarangije yambura ububasha. Yavuze ko urubanza rutagomba kuburanishirizwa mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge nk'uko ubushinjacyaha bwari bwaruregeye. Yategetse ko urubanza rwoherezwa mu rukiko rw'ibanze rwa Ngarama. Aha ni naho Mico Myiza ufatwa nk'uhagarariye itsinda yarabereye umucamanza. Abaregwa bakomoka mu bice bitandukanye by'igihugu, hari abakomoka mu turere twa Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, Kayonza na Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda, ariko abenshi bakomoka mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'igihugu. Gusa uko bagenda biregura bavuga ko benshi bataziranye, nk'uwitwa Jean de Dieu Uwayezu wari umushinjacyaha avuga ko yaraziranye n'umucamanza Placide nk'abantu bakoranaga, akavuga ko abandi yabamenyeye mu rukiko. Nyuma yo kohereza urubanza mu rukiko rw'ibanze rwa Ngarama ntirwo ruzagena indi tariki yo gutangira kuburanisha abaregwa. Urwego rw'ubucamanza rukunze gutungwa agatoki nka rumwe mu zigaragaramo ruswa. Gusa imibare iheruka gutangazwa n'uru rwego mu cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa cyabaye mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka igaragaza ko mu myaka 18 ishize hamaze guhanwa abakozi bagera muri 66 bazira ibyaha bya ruswa mu rwego rw'ubucamanza. Ijwi ry'Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Nanone mu rwego rw'ubutabera urukiko rwa gisirikare rwakatiye abasirikare 274 ibihano byo gufungwa biri hagati y'imyaka 20 na 30. Rwabahamije icyaha cyo gusuzugura amategeko ya gisirikare. Umushinjacyaha abarega kwanga kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye. Abo basirikare bose hamwe na 274 bafungiwe mu mabohero atandukanye harimwo Ijyangozi, mu Rumonge, mu Cankuzo, mu Ruyigi, Ibururi no mu Rutana, ari naho urubanza rwasomewe kuwa Mungu heze rukamenyekana kuri uyu wa mbere. Urwandiko rw'urwo rubanza Ijwi ry'Amerika ryaronse rwerekana ko urubanza rw'abo basirikare rwamaze ikiringo c'imisi 28 rwatanguye kuburanishwa mu mizi kuva itariki 22 z'ukwezi guheze kwa gatanu gushika ku ya 18 z'uku kwa gatandatu. Bafashwe kuva mu mpera z'umwaka weze gushika mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Bose bakuwe mu buseruko bwa Kongo aho bari barungiswe gufasha igisirikare ca Kongo kurwanya umuhari M23 urwanya iyo leta. Mwidonido ry'urubanza baburanye bavuga ko igihe bajanwa muri Kongo batari babwiwe neza igikorwa bagiyemwo. Abafise amapete yo ku rwego rw'intwazangabo bagirizwa ko ari bo bagumuye abasirikare bato bato. Abo nabo harimo abakoloneli bakeya, abamajoro n'abakapitene bavuze ko bisunze ingingo y'ibwirizwa shingiro mu kwanka ayo mategeko. Nk'uko amasoko yacu abitubwira mu majambo yabo bavuze bati icambere cadutangaje no kutwambura impuzu ziriko idarapo ry'igihugu twarahiriye kugwanira, bakatwambika impuzu ziriko idarapo ry'igihugu ca Kongo kandi ataho indahiro yacu ivuga kuri ico gihugu. Ica kabiri ni intambara badutwayemo kandi tutayisiguriwe neza ngo tumenye n'inyungu tuzokurayo izarizo.
uwundi musirikare w'ipete rya kapitene atafashwe ahubwo yahungiye mu kindi gihugu kibanye c'u Burundi yatubwiye ko banse kugwana kubera atabikoresho bikwiye bari bafise, atanyungu Uburundi bufise muri iyo ntambara, atansiguro zikwiye zatanzwe ngo umusirikare yitegure ku mutima. Ati ivyo vyari gutuma dutsindwa kuko atangoga canke gushaka bikwiye twari kuba dufise. Umushikizamanza wa gisirikare yagirije abo basirikare 274 kugarariza amategeko y'umukuru w'igihugu, kugumuka no guhemukira igihugu. Babiri muri bo bagizwe abere, abandi bagabugwamwo imice itatu. Igice ca mbere cahanishijwe umunyororo wo gufungwa imyaka 30, abagira kabiri bazofungwa imyaka 25, abandi nabo bafungwe imyaka 20. Bose bazotegerezwa gutanga ihadabu ingana n'amadolari 500 y'abanyamerika. Abo basirikare bariyamiriza ubwo baciriwe. Mu rubanza baseguye ko bageretswe ko icaha c'ubusa kuko ku bwabo banse gukurikiza itegeko ribi nk'uko ibwirizwa shingiro n'indahiro yabo ibibasaba. Basigura ko bataronse n'umwanya ukwiye wo kwisigura. Kuva urubanza rutangura nta n'umwe yari afise uwumwunganira. Umuryango w'umwe yakurikiranye urwo rubanza kuva mu ntango yavuze ko uwabo be na bagenzi we bazokunguruza urubanza. Uwo muryango uvuga kandi ko urwo rubanza rwaranzwe n'ibihushane kandi ko atabutungane bwatanzwe. Uwo muryango ugasaba amashirahamwe mpuzamakungu guha abo basirikare abashingwamanza. Umwe mu bahanana agateka kazina muntu akaba n'umushingwamanza mu masentare mpuzamakungu yakurikiranye urwo rubanza ararunegura. Maître Gustave Niyonzima kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika. Abo basoda bose ntibigeze baronka abashingwamanza les avocats bababuranira, yaba bagifatwa yaba muco bitwa interrogatoire mw'ifunga ryabo, kandi n'igihe batoba bafise amafaranga yuko bishura bakanababaha ico bita les avocats commis d'office. Ivyo rero ntibigeze biba, n'ibintu rero bigayitse. Hama ibwirizwa shingiro baravuga neza bati ingabo z'u Burundi iyo zigiye hanze y'igihugu hari abandi banzi kigiye kugwana, umukuru w'igihugu ategerezwa gusaba uruhusha inama nshinga amateka. Siko vyagenze rero. Abo basoda bari bafise ububasha bwo kwanka ku executa l'ordre manifestement illégal. Umukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu ntwara miheto Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiganiro aheruka guha abanyagihugu ari mu ntara ya Cankuzo, we wasa n'uwari yaramaze kubacira urubanza imbere y'uko baburana. Igisoda kirafise amategeko yacu, niyo wase kuja kuri hariho umuntu umurungika kuri garde agacaja kunywa inzoga arahana kuko kirafise amategeko. Urumva rero iyo muri mission yanyu hakaba uba indiscipline, icambere umugarukana ku murongo, kuko hari abantu hamurunturuntu uba i Kongo, uba Somalia, uba Central Africa, hose barahanwa kuko inteko ni imwe igendera ku mategeko. Iruhande yabo barayi baciriwe urubanza hari n'abandi umuhari M23 wavuze ko wafashe mpiri ku rugamba mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umuvugizi w'umuhari M23 yabwiye ibinyamakuru vyo muri Kongo no mu Rwanda ko igihugu cabo ari c'u Burundi n'icabakenera kizobahabwa. Yamarabo igisirikare c'u Burundi kivuga ko atarabaco. Ijwi ry'Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza ariko ntiyitavye telefone yacu. Twamwandikiye n'ubutumwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa WhatsApp ariko naco yatwishuye. Raporo y'abahinga ba ONU muri Kongo yatangajwe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka igaragaza ko Uburundi bwari bumaze kurungika abasirikare baringa 1000 mu mpisho gufasha leta ya Kongo guhasha abagwanya ubutegetsi bwa Kongo bo mu muhari M23. Pierre Claver Nkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika tukiri mu Burundi, noneho mu rwego mbonezamubano abana batagejeje ku myaka 6 bakoreshwa imirimo ivunanye kandi yinjiza amafaranga mu kazi baba batumwe n'ababyeyi babo. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu isabira ibihano umuntu wese waba urenga ku mategeko arengera umwana. Ni inkuru radiyo Ijwi ry'Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Murayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ukorera i Kigali. Kamwe mu burorero bw'abana bakoresha ibikorwa biruhisha nako mu mwonga wa Karubango hafi y'umugwa mukuru wa komine n'intara bya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Aho muri uwo mwonga abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bahasanze abana benshi
indwi muri abo bari munsi y'imyaka 16 bariko babumba amatafari. Ndayikengurukiye Jean Baptiste na Habyarimana Eric ni bamwe muri abo bana. Njaka akazi nkora ako mu matafari nkambona nyine akasho mbonamo kuva nabitanguye ndabona yuko byangira akamaro. Nje nabitanguye ari pera binyigishije ndavyiga nafsafi nkabyiza ndabumba kandi ndabona akasho kico nabana rakuyemo biga byarase kabisa nageze mu mwaka wa 6 cebiranga turashobora nyene kuvuga ati reka nyene tuhumanya kuruhuka nyene nitwivune tukabumba aho dushoboye turaruhanye. Ubukene mu miryango muri iyo ntara ya Kayanza iharugwamwe abantu benshi ku butaka bw'u Burundi niyo ntandaro ituma abana barungikwa guca amafaranga bakiri bato. Bavuga ko ari kugira ngo babasahirize bashobore kubaho mu miryango no kwitegurira umwaka w'ishure. Aba ni bamwe muri abo babyeyi bo muri iyo ntara yo mu buraruko bw'u Burundi badatinya kurungika abana bakiri bato guca ingero. Tikuhera uburyo dufise ari buke mwana cyumuzana agakora kugira zaronka ikaramu cyangwa karonka ikaye hanyuma nawe kamwongerereza muga yagufashije kazubiri nawe buri kurako nibwo butuma abana benshi twazana mu mwonga kugira nabo barabe icyo baza bariyungunganya. Ibi bana n'ubukina abavyeyi baba bafise bakabona umengo ntaco bojya muhira bakahita mu kuza kwironderera amafaranga ngaha ku mwonga kugira ngo baronke yavoka wa mukate natwaduheke banwa. Nubwo biruko hari bamwe mu babyeyi bo muri iyo ntara ya Kayanza batahura ko gukoresha ibikorwa biruhisha abana bakiri munsi y'imyaka 16 bitabereye. Cleophas Nijimbere ari mu batahura ko kizira gukoresha abana ibikorwa biruhisha. Abana gituma je ntabazana muhira barayengayenga nyene utwo bakora muhira ibikorwa gose birimo imvune nyinshi gose kuko nivyo kora cyo nyene abaza hego kubera umwana akiri muto yatarakomeza amagufa niwo muzana ngaha timakorwa ashoboye muhira. Cyo n'abahanira ububuzi bwacu baratumugaje byiza umugumiza muhira akatuma avoma amazi cyabura kahirira gakwavu ntabure n'agapanya bivanye nako umuntu abatunze mu rugo. Amashirahamwe aranira agateka k'abana mu Burundi aranegura ingene ako gateka gahonyangwa abari bajejwe kukubahiriza abarorera. David Ninganza ni cegera c'urongoye ishirahamwe Sojepaye rimwe mu yaharanira neza y'abana. Mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi ry'Amerika asaba leta kubahiriza amategeko agenga agateka k'abo bana ayatariho nayo agashigwaho. Ishuri mu Burundi ni ku buntu mugabo si itegeko. Iyo rero atari itegeko abana benshi baca bava ku ishuri bari baritanguye. Mugabo mu gihe ari itegeko nta mwana aje guca amafaranga kuko umucisha amafaranga acagira ubwoba ati nyabuna hari amategeko ampana. Abo bana nabo rero benshi bariko bakora muri travail informel. Ubushikiranganje butunganya akazi ushireho ayo mategeko. Hanyuma bizoca vyerekana ico umuntu akwiye gutinya mbega uyu mwana akora iki ico adakwiye gukora niki. Abandi shirahamwe Sojepaye ritera kamo n'abavyeyi hamwe n'abajejwe intwaro n'umutekano kugira ngo ihangiro ryo gukingira agateka k'abana rishikweko. Abaye nawe ntera kamo n'abavyeyi nibo bategerezwa kumenya ingene bakingira umwana ingene bamutunganya ntaje gukora akazi hataragera canke ngo aje gucira ingero umuryango kuko umuvyeyi niwe acira ingero umwana. Abandi n'abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi comité de protection de l'enfant kuvuga komite ijejwe gukingira abana abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi mustanteri nyumba 10 n'umukuru mutumba bategerezwa kuboneka atanu umwe aho batuye akoresha umwana kandi ko mu mirima ntawajayo mu isoko komiseri w'isoko yategerezwa kubibona bati nyabuna ntihagire umwana asira gukoreshwa. Abo bose nitwaje hamwe tuzotsinda ugo rugamba. Ako kamo gatewe mu gihe hasigaye iminsi mikeyi kugira ngo umwaka w'ishure w'ibihumbi 2023 ushira w'ibihumbi 2024 urangire. Ibikorwa biruhisha ku bana byibonekeza cyane mu gihe cyo mu buruhuko bukuru bwo muci grande vacances mu gifaransa. Abana bagera ku miliyoni 160 bagizwe n'abahungu n'abigeme bo mu bihugu byose byo ku isi n'u Burundi burimwo n'ibicegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe akazi ku isi OIT na UNICEF rijejwe indero y'abana co muri 2022 cashikirije ko bakoreshejwe ibikorwa biruhisha. Itegeko nimero 1/11 ryo kuwa 24 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2020 rigenga amategeko y'akazi mu Burundi ribuza gukoresha ibikorwa biruhisha abana bari munsi y'imyaka 16. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro Amerikana kibasobanurira ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe gishize no mu gihe tugezemo.
ejo kuwa kane abakandida b'amashyaka abiri ya mbere akomeye muri leta zunze ubumwe za amerika, Joe Biden wo mu ry'abademokarate na Donald Trump wo mu ry'abarepublikani bazagirana ikiganiro mpaka cya mbere. Birinjira mu mateka amaze imyaka 64. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Nta na hamwe ibiganiro mpaka hagati y'abakandida biteganijwe mu itegeko nshinga cyangwa ayandi mategeko ayo ari yo yose, ariko byabaye umuco. Bigamije ahanini gukurura abaturage biganyiriza gutora, mbese abadafite ishyaka barimo cyangwa gusa abumva bitabarimo. Byatangiye bitambuka kuri televiziyo na radiyo, n'ubu niko bimeze, ariko noneho hiyongereyeho n'imbuga nkoranyambaga. Mu byo kandida ujya mu kiganiro mpaka asabwa harimo ko izina rye rigomba kuba riri ku mpapuro z'itora muri leta zihagije ku buryo yakwizera kuzabona amajwi 270 muri koleje y'abatora umukuru w'igihugu, no kuba abona amajwi 15% cyangwa arengaho mu bipimo bya politiki muri rubanda, byibura 4 biba mu gihe ikiganiro mpaka gitegurwa. Igitekerezo cya bene ibi biganiro cyariho muri leta zunze ubumwe za Amerika kuva kera nko mu myaka y'1800 ariko uko bimeze muri iki gihe tubikesha uwitwa Fred Kahn. Yari umunyeshuri muri imwe muri kaminuza zikomeye, University of Maryland. Mu 1956 yandikiye Adlai Stevenson wari kandida w'ishyaka ry'abademokarate na President Dwight Eisenhower wari kandida w'iry'abarepublikani washakaga manda ya kabiri, abasaba kuza muri kaminuza yigagamo mu kiganiro mpaka cyo gusobanura imigambi yabo bahereye ku bibazo abanyeshuri bari kubabaza. Yandikiye n'abantu benshi bakomeye banyuranye abasaba gushyigikira igitekerezo cye. Yiyambaje n'itangazamakuru nk'uko yabisobanuye mu kiganiro yagiranye na radiyo NPR ya hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mu 2012. I went to the Associated Press and the UPI, who circulated it nationwide, so that I was interviewed and made the newspapers, and the idea of debate, which was then considered an anachronism, became a subject of conversation, so that in 1960 they were offered free times on television. Koko rero ikiganiro mpaka hagati ya Adlai Stevenson na Dwight Eisenhower nticyabaye nk'uko Fred Kahn yabyifuje, ariko igitekerezo cye cyasasiye icya mbere na mbere cyabaye imyaka 4 nyuma yaho ku itariki ya 26 y'ukwa 9 1960. Cyahuje John Kennedy w'umudemokrate wari senateri wo ku rwego rw'igihugu na Richard Nixon w'umurepublikani wari vice perezida wa repubulika. Hakurikiyeho ibindi bitatu hagati yabo mbere y'amatora yabaye kuwa 2 tariki ya 8 y'ukwa 11 muri uwo mwaka nyine w'1960. Kennedy niwe wayatsinze. Ijwi rya Amerika nyuma y'ibiganiro mpaka hagati ya Kennedy na Nixon nta kindi cyongeye kuba mu myaka 16 yakurikiyeho. Mu 1964 President Lyndon Johnson yarabyanze, President Nixon nawe yarabyanze mu 1968 no mu 1972, bityo rero biburiramo. Bisubukuye mu 1976 President Gerald Ford w'umurepublikani washakaga kongera gutorwa na Jimmy Carter w'umudemokrate bagiranye ibiganiro bitatu. Carter niwe watowe muri uwo mwaka. Kuva icyo gihe ibiganiro mpaka mu bakandida biba buri myaka 4 nta gusiba kugeza ubu. Ubu ni ubwa kabiri Biden na Trump bongeye guhura. Mu matora yo mu 2020 bakoze ibiganiro mpaka 2, no muri uyu mwaka kugeza ubu hateganijwe 2. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Nshuti muduteze amatwi, ni kuri icyo kiganiro Amerikana dusoreje aya makuru. Mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika, maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.